Mwiriwe hama ndabaramutsa ndabipfuriza n'igitondo ciza c'uyu wa mbere genekerezo ya 17 Rusama. Hama nizere ko mwaraye amahoro kandi bominaje. Hama nashaka ntangure gusaba hari igihe umuntu arungika audio ugaca usanga abandi bantu bayisize kuri YouTube kuma YouTube yabo kandi batabibajije. Ndasavye kugira umuntu ashobore gukora ivyo bintu yobanza gasaba mwene kurungika iyo audio akumva yuko avyemera canke atavyemera. Si bibi gusa mugabo ukabanza ugasaba. Ico nico ciyumviro canje. Ego hama nashaka kandi dusubire tugaruke kubijanye n'uyu umushinga amamizajo hari karaba, ukuntu turiko twitegurira open mainnet turi hamwe mu gushigikira no mu gukurikiza ivyo korotime idusaba. Navyo ni ibihe: ca mbere kuzigama konte yawe mu butungane no mu mutekano nangere, ukirinda kugira violation, ukuvuga guhonyanga amategeko y'uyu mushinga. Ivyo navyo ni bamwe bagurisha amapi kuri rumwe canke abantu binjira mu marinki babonye canke mu nk'amasosiyete babonye ngo aragurisha aragirante. Ivyo vyose mes amis pour le moment muvyirinde ntimugwe mu mutego, kuko murabona yuko hariko arahinduka ibintu vyinshi. Muriko murabona yuko korotime iriko iragaruza amapi yari yararungitse. Ivyo bisigura yuko hariho amakonte agiye kugira ibibazo. Ivyo navyo ni bimwe twamye tubabwira ava yuko bugurura uyu mushinga. Hazoba ihinduka rikomeye mu guturira canke mu guhana abantu bose bahunyanza amategeko mw'iyi periode ya included mainnet ubye ya réseau principal rifermé. Mbo hanyuma ikindi nagira ndababwire mes chers amis, biragaragara yuko turi mu gihe ca nyuma. Nkatangura nkashimira umuntu wari we wese yagumye akirika kwa kajya kugira gume arekipera amakoini yiwe, kubera ubu murabona ko bigoye. Uwo muntu felicitation, kubera ibigiye kuza ni ibintu bikomeye, mwese mugiye kubibona. Kandi ikindi nobabwira, bivanye n'amakuru umuntu azararonka, bivanye n'ivyo bariko barahinyanyura muri systeme, uyu mushinga urakomeye. Ari naco gituma abahinga batandukanye bariko bavuga ati irya GCV ntikunda. Mvuze ko idakunda shatse kuvuga iki? Nukuvuga ni ntonya, ntiyotuma bivanye n'ivyo bariko barubaka ishobora uwo mushinga woca wugara. Ntiwoshobora gukora igihe kinini kubera woca uremerwa, bigaca ajya amakoini bateguye ntibikunde yuko ashobora kubandanya akora ibikorwa bateguye n'ukuntu tugira twinjire muri systeme shasha. Kuko ico nobabwira, iyi pi ni systeme bakereye kugira ngo ihindure systeme financier. Uko twahora dukora siko tugiye gukora. Ari naco gituma umuntu wese atariko avyumva, atariko abikora bikunze, isigiye ku mwanka. Simvuze ngo isigiye ku mwaka ngo ndabivugiye ikindi. Ica mbere, ibintu byose bizoba biri base kuri nouvelle technologie ya monde numérique. Ibi navyo c'est à rapport de l'informatique, à rapport de monnaie numérique, l'univers metaverse n'ibindi. No kuvuga industrie ya blockchain. Mwico gihe rero umuntu atazoba bizi, bizoba bigoye kuronka na truna ntonyi kugira ashobore kuganya amafaranga, ashobore kuba, kuko business kintu cyose uzoba uri kurakora kizoba kiri construit nk'uyu mushinga. Ikintu cyose mbo ico nagira ngaruke ko rero ni iki: mwarabonye ivyo ujya muntu Kosasiri yakoze, mwarabonye amaprogrammation yagumye akora. Bamwe baratangura kuvuga ati uyu yarapirase systeme, kubera ivyo yavuze le 1er juin kopi ijya ku isoko itagiye ku isoko. Mugabo ijya c'est la psychologie.
twe ntitwabimonye ni filozofi ko time yashoboye gutanga kuko sinokumva ntibinumvikana n'ubu uko sasi haguma programme ibintu haguma agira ama mise à jour muri système agaca muri rya code source agaprogramme ibintu akabishira bikama 3 mois 4 mois voire même nuno musi aguma aprograma ibintu ama système ahindura ibintu hanyuma ntibagire alerte korutime ntihagire n'ikintu na kimwe bivugako kandi winjiye indani mw'irya code source hariyo banikora n'abandi ba programmeur nyene bariko bakosubiza bagira modification y'iyi système ingiki kintu ndababwiye gituma kotimida no kisi bidashoboka nukuvuga mukosase arika programa ibintu bikomeye ahubwo ico no basaba ni mu musengere kuko ibintu ari karakora isi zatangara n'ibintu bitari bwabeho tutari tumenyereye ni nouvelle technology n'ukuntu isigiye kuba iriko irakora akarorero murabona yuko ijya P Nexus ariyo izoba ijejwe guconnecta ama banki ari centrale yose na banke aho izobiri hose naho izobiri itari mu gisagara kw'isi nzima naho izobiri muri intérieur muri region éloignée mu karere kari éloigné izorira kubiri connecte kw'isi kandi ntibizokunda kwitaba connecte kuko bose barakeneye gukoresha technology rero aho uzoburi hose ico kizogufasha kugira ngo ushobore kugira ama transaction n'ama operation bikoroheye ata undi muntu mu intermediaire abanje kuza ivyo byose urumva bariko borohereza systeme twahora dukoreramo kugira ngo bayameliore abantu bose boroherwe aho uzoburi hose uzogire transaction utiri uraca ku intermediaire ata undi muntu uciye ko aho nshatse kuvuga nka banki canke runaka wewe uzoba wifitiye konte ari naco gituma meshes amis garde jaruzema amakonte yanyu kandi mureke kuza muravuga ikintu mufise kuko ico kintu mufise n'ubutunzi bukomeye ako ndakarorero kamwe ikindi naco mwari muzi yuko bijya bintu ari kara developer consensire amadomene yose yangoroba ubuzima bwa kiremwa muntu harimo ni nouvelle technology isi igiye kujamo guteranya na univers naya yandi ma planète byose bizoba biri connecté biri construit kuyu mushinga no kuvuga ama operation ibintu byose bizoba biri ko birakogwa byose bizokwevaliwa no kuvuga uzoba ukeneye iri faranga kugira ngo ushobore kwagiseta kwayo ma service bariko bubaka hari ikintu nabonye kijanye n'ibintu vya diabete gutreta ingwara ibintu vya santé iyi diabete bijya bintu vy'amasukari n'ibindi kuminimiza byose bizoba biri connecté n'uyu mushinga ba developer systeme yantuze ya intelligence artificielle izofasha kuregira amantuzenye ibi bintu by'isukari n'ibindi mu mubiri bagafise ukuntu bazovyopera urumva nouvelle technologie c'est de l'informatique ari naco gituma ndababwira ibintu byose bigiye guhinduka no kuvuga icabaganga bizoba bibananiye bitaboroheye gutora canke nawe ushoboye kubimanipira uzokoresha iyi systeme hanyuma ushobore gutreta ingwara runaka za diabete na za hypertension n'ibindi murazi yuko za diabete zisibije isi n'ingwara ziriko zitikiza kandi ziriko ziburangamira amagara ya kiremwa muntu ari naco gituma uyu mushinga au niveau de la santé bara developer na systeme izokonegita igashobora kumanaginga ibitaro aba les docteurs aba patient urumva bagwaye mvuza aba patient abantu bagwaye izo systeme yose conscience yarayideveloper iri ngaho indani muri blockchain iri haje indani muri blockchain ivyo byose namye ndabiraba byose birimo kisosivyo vy'ama diabete n'ibindi rero iyo systeme izofasha gutanga solution mu gihe umudogite canke ariko atreta ingwara y'umupasya mu gihe bimugoye kwitorera ikibazo mwico gihe hazoca intervene ivyo vya intelligence artificielle bifashe gutora inyishu y'uwo mupasya ikibazo afise kugira bashobore kuyitreta iyo ngwara efficacement no kuvuga bimwe wahora uvuga ati nzoja hariya kugira batreta ingwara ko musanga havyananiranye ibiki ivyo byose baje kubitorera inyishu aho hose urumva hazoba hakenewe iryo faranga kugira ushobore kwagiseta ku iyo service abantu bagira amarosheshe bapibiriya ibintu bitabo canke barondera ama information n'ibindi ababikora barabizi abashershe abo bose bazoca kw'igi systeme kugira bashobore kugira
gupibliya amatike yabo, gupibliya ama evre yabo, gupibliya canke kurondera ama information n'ibindi. Kesa so aba ba musiciens aba bose bagira ibintu vya musique, aba bagira ibintu vya YouTube mumenyereye, bose baza bakeneye iri faranga kugira ngo bapibliye imiziki yabo bagire nti byose bizoca kwiyi web 3 kubera izobizanye ihinduka muri secteur y'ubuzima bwa kiremwa mu secteur yose la santé, l'agriculture, l'économie, l'éducation, bijanye n'ivya education byose byo kwiga n'ibindi byose. Iyi systeme izobibalansa, izobitorera bijanye n'ibintu vya management administration byose. Ni iyi systeme izofasha kubibalansa, kandi izo systeme zose bakireye bariko bakireya zizoba uzoziri hamwe n'aya mafaranga. Mwumva gutega basha, hariho n'ibindi byinshi bariko bakireya. Ibyo ni ibintu ushoboye kuvuga sino n'ibindi bintu bigiye kuza, kuko web 3 narababwiye ko ari ikintu kiri vasi. Murabona webd aya ma application yavutse, hariho n'ibindi byinshi byinshi n'ibindi bintu consensus ariko developer indani. Rero abantu benshi baguma biba ngo tuzogura imiduga, tuzogura amaproduit, ama service ngaha, pintiri limite ngaha, dari nivel mu bintu byinshi. Urumva ni ikintu kiri complex, kiri très vaste, gifise ibintu kiriko cubaka bitandukanye mu madomene yose. Ntimwiyumvire rero ngo kugura ibi tugura ngo tuje muri supermarché, tuje mu ruganda tuguri imiduga, tuguri biki mbo saho gusa. Mumenye yuko ari muri secteur ya vie ya kiremwa muntu, cari cyo cyose bija ibyama environ tusa. Mumenye yuko ibyangoroba n'aya ma planete n'amasi za Venus, za Jupiter, za izi novuga gute aya mantuze za Mars. Murabona yuko bariko ba developer yandi ma planete n'ibiki. Ibi byose bizoba biri control kuri faranga, kandi mumenye yuko kubera bariko ba developer ifaranga, bariko bahindura iyi monde financier ku buryo wewe aho uzoba uri hose, ni ukuvuga ubutunzi bwawe buzoba buri dari nivel. Naho hotera karamite hakaza nyamugigima hakaza gasenyura ibintu, wewe niba uzoba uri muzima, aho uzoba uri iri sifi yuko uzokwikonegita kuri internet connection yawe na application kabuze 24 motusa na identification yawe yose, ubutunzi bwawe buzoba bugarutse nta kibazo. Mwumva iki kintu gayemwe kimeze gute. Ari naco gituma uyu mushinga mu ufate nkama uje guhindura ibintu byinshi, kandi biravugwa yuko muri kazoza umuntu atariko akwirikirana uyu mushinga, ikibazo kihari niki bizomugora kugira ashobore kureyisisa mu buzima, kubera service yose uzokora, business yose uzokora. Twari tumenyereye dukora ama business tukugurura nk'akabutike aharunaka ibiki, ugasanga urindiriye abantu baza kukugurira kugira biento siko bizoba bimeze. Amabutike azoba ari online offline, no kuvuga azoba ari online, uzoshobora kuja alinye hanyuma ushobore kugura nk'ikintu gice kigushikira immediatement. Mwico gihe uzoba ufise boutique yawe iri Burundi, hanyuma mugakubera wayisize online ama product yawe ukayashirako. Abakora ama e-commerce, ama site e-commerce barabizi, umuntu ari buraya agaca abona iyo product yawe, hanyuma agaca yikomanda igaca imushikira, kubera bariko bana developer na systeme de moyen de transport ziri efficace. Bariko bazi developer kugira zizokoroheze ama transport entre les continents, entre les pays. Ivyo byose ni systeme shasha bariko bazana. Mwumve kandi ivyo byose bariko barakora byose biri construit k'uyu mushinga. Rero ni naco gituma bivanye ivyo byose aho n'ibintu bikemvuze, kuko consensus ibintu ari kara developer meshereza biraremeye kandi biteye ubwoba. Je namye ndabirabe jo narafasha kanya ndabisoma ndabiraba, biteye ubwoba muri systeme meshereza. Hariho n'ibindi byinshi ntatahuye kubera la nouvelle technologie, kubera uyu mushinga nababwiye ati nta numwe awumetiriza, tumetiriza akantu gato, isase gato, ngira ngo nka 1%. Ibindi byinshi ntavyo tumetiriza, kuko amashanje mari karaza mwiyi web 3 ni menshi ararenze. Ari naco gituma nabasaba ntimwishiremwo ibishobisho k'uyu mushinga, nkuko abaridere bamwe bama babivuze ngo open mainnet ni ryari. Rovenwit ishobora kutaba canke ikaba, kandi nubwo yoba iyi GCV ishobora kudakunda kubera ninto, kubera ivyo bariko bubaka biraremereye kuko bizosaba yuko igiciro ca kiba kiri hejuru kugira transaction zishobore gukunda.
kiri hasi amatransaction ntiyokunda mapi yose yoca hera umushinga ugaca wugara. Ari naco gituma GCV kuri twebwe yari ikwiye mugabo kubera igituma bakireye uyu mushinga barakizi igituma bawukireye kandi murazi ko ikintu kiravuka kigakura kigasaza. Rero ubu ikigezweho uyu mushinga bariko badevelopa ibintu bikomeye ku buryo igiciro capi kizoza kiremereye. Ico twomenya coco uyu n'umwaka wa nyuma n'umwaka wo kwishurwa ntituzi ryari ngo izaja ku isoko. Ishobora kuja ku isoko avaro 28 canke après mugabo sikera. Ico no basaba bandanya mukurikirana amakonte yanyu, bandanya muraba ko amakonte yanyu ari regiri, mwevite kugira inyanga yari ryo ryose. Umuntu nawe azi atari karakora uyu mushinga ico yoba ari karakora cose mu minsi bizomukomerana azobona yuko yihenze yafashe decision idashika. Kandi ikintu kihari umuntu ashobora kugira ibibazo kubera yafashe decision nabi, yafashe decision idashika. Rero mu gihe ubona iki kintu abantu benshi bariko bagihurumbira bakagikora, kuko jewe ico no babwira coco hari ama projet menshi yabaye mugabo ugerageje ukanariza ukaraba uyu mushinga n'ayandi ma projet difference ni nini cyane. Ni ukuvuga uyu mushinga ufise ibintu wisangije wonyene kandi bigaragara yuko ari ikintu c'agaciro kitagereranywa. Ego ntawe babwiye ngo mugume muce musacrifice umwanya wose murakora ivyo mwariko murakora mugabo espoir nini n'ibintu vyinshi mushire kuyu mushinga, mwige mumenye kumanipira amakonte yanyu. Ejo burakeye pikaja ku isoko bizobagora kandi mureke kuguma muvuga ko mufise amapi amantu uzenye kuko abantu bose sibeza. Hari uzobwira ko ufise pibiki n'ibiki bugaca akurara ku mugono caka kugirira nabi murabizi. Bisaba rero ko mugendana ubwenge hanyuma mukarindira pikaja ku isoko mugakora ama projet n'imigambi yanyu mwateguye igafasha beshi. Igafasha beshi. Ico nico nagira ndabahanura hanyuma muze murumviriza impanuro z'abarida batandukanye mugabo mureke kujana iki kintu ca GCV ni date ya 28 entre guillemets gishobora gukunda bishobora cyane ntibikunde. Probability nyinshi je mbona umenga bishobora kudakunda ziritu nk'igiciro ca GCV ni 28 kubera ko ruti erega nta information iri officielle turabona neza. Ego baratubwira turabona ibimenyetso yuko pigirije ku isoko mugabo ntibaratubwira ngo ni 28. Ama parametre bamwe hari abavuga avaro 28, harimo abavuga le premier juillet, hari abavuga muri août, muri september, muri août, muri september, muri juillet, urumva muri juillet. None dufatike mbo ikihari dufate uyu mwaka kwa ruwanyuma nico no babwira. Sawa murakoze mwarahezagiwe hanyuma bominaje mudasiba kuko pi iri kirazimba kuko no babwira yuko mu minsi na minaje ishobora guhagarara. Rero mugire bominaje murambukiwe mutanacererwa mutanasiba. Sawa hanyuma ndabaramutsa abapionnier hama jewe narifise aka urgence shaka kubabwira ubunyene nibi n'ama information ndiko ndaronka kandi ama information y'ukuri. Nukuvuga murabona yuko umushinga ugize iminsi wisubiza amapi y'abapionnier. Dufate igituma bariko babigira ntawe ubizi mugabo ivyo byose vyerekana yuko uyu mushinga ugira uje ku isoko vuba. Narababwiye yuko imbere yuko pi ija ku isoko amakonte menshi yagize amanyanga azogira ibibazo. Gize iminsi mbona muri groupe barungika abantu kuri etape y'icenda ugasanga gasa na vert babe migration yarakunze mugabo ugasanga hari kubusa. Ivyo byose ntawe ubizi kubisigura vraiment biragoye kuko ntituba turi kumwe kugira ashobore gucekinga ndabe yuko muri wallet ariyo canke ugende hariya muri mainnet ucuraba hariya hejuru amapi ari migre ko ariyo canke ukuntu bimeze. Hama rero ico nashaka kubabwira ubu bajya bakoze amakiwayisi bagakora n'amajya maliveness ariko akaja ka etape kicenda gasana orange mega kagomba gusana orange bagaca bakubwira ngo félicitations de congratulation hanyuma bakakubwira ati rindira 14 jours amapi
utagize lockup après 14 jours urashobora kuzoca uyakoresha, hanyuma yo wagize lockup nayo ukazoyakoresha après, ni ukuvuga ikiringo wagize lockup giheze. Mbo rero ikintu kiriko kiraba nikihe, harya handitse iyi message ndabahaye handitse iniki canke anattente. Ubu rero abantu benshi bariko babona handitse retourner ubyeritane mu Congereza. Rero bavuze retourner bisigura yuko konti yabo bifise ikibazo. Mwese rero nimugende mu verifie murabe ko amakonti yanyu ameze neza, kandi information muyikwiragize kuko iri urgente. Ni ikintu vraiment benshi kiriko kirabahangayikisha imitwe. Ndiko ndabona mu magroupe ndimo yino y'abashinwa benshi bariko barabidebatako bavuga nabo nyene, urumva hari ibintu batariko batahura, babibona biriko biraza. Mugabo ibi bariko baragira peut-être n'amakonti atari regiriye yoba yarakoze violation ukuna kuriya onosepa. Rero ni mu verifie mwese murabe ko amakonti yanyu ameze neza, hanyuma nkababwira mainnet iri ku rugi, ntituzi umunsi ntituzi isaha, mugabo ni hafi cyane. Umwe wese aba aritegura hama abandanye akora ibisabwa, amenye kumanipira konti yiwe, atawundi muntu abigiyemo, vyoba vyiza. Kandi twamye dusemerera kuva kera umwe wese abe responsable ya konti yiwe, kubera ikaja ku isoko. Je narababwiye yuko muzorondera n'umuridere mu mubure, kuko nawe ivyo sivyo azoba arimo, azoba afise ibindi ariko arakora, kandi nubwo azogufasha ntazogufasha ku buntu, uretse yuko uhu yari umugenzi. Mugabo urabizi yuko hari igihe azoba ari busy, ari occupé cane, afise ayandi maprojet canke ibindi migambi ariko yikorera. Urumva guca umuzanira ikintu kimutwara nk'amasaha 5 canke, murazi yuko umwanya urazimvye cane. Benshi barabizi, abantu b'abakozi baba ariko barakora ibintu bibagenera bitanga uburyo canke amarevenu, barazi yuko umwanya icarico. Ari naco gituma mes chers amis, profite uyu mwanya ugishoboka. Sino hariho benshi bazokwibaza ngo baramenye, mugabo usange bagize ibibazo, usange bagiye gutwara ku bantu babafashije amaserivisi bakabikora nabi, swate bakabyaca bigahura n'ibindi bibazo. Vyoba vyiza rero mugiye kuba upline banyu babinjije, hanyuma bakabereka vyose, mugira iyo initiative, kuko ndazi yuko benshi batabiha agaciro. Mugabo hazogera igihe muzicuza, muzobona yuko mwanegirije. Fata umwanya rero mubifate nka nkama. Ibi biri mu byo mubwirizwa gukora. Muga hanini information nashaka verifia iyi etape y'icenda, umuntu wese azi yuko KYC yiwe bayemeye provisoirement by'agateganyo, averifia arabe ukuntu bimeze. Sawa. Dufite ukwizera ku buzima busha, gukorana niyo nkingi yacu, ubumwe bwacu butuma tugera kure. Twese hamwe turashaka kwerekana ibyiza n'icyerekezo, twizeye imbere ejo hazaza heza twabonye. Iyi network itugejejeho inzira nshya, tuharanira iterambere, turi pioneers. Dufite ukwizera ku buzima bushya, dukorana niyo nkingi yacu, ubumwe bwacu butuma tugera kure. Twese hamwe turashaka kwerekana ibyiza n'icyerekezo, twizeye imbere ejo hazaza heza twabonye. Iyi network itugejejeho inzira nshya, twese hamwe tubine intsinzi, imirimo yacu itazapfa ubusa. N'ubutwari n'ubumwe turatera imbere mu mishinga myiza y'ejo hazaza. Ejo hazaza heza twabonye. Iyi network itugejejeho inzira nshya, duharanira iterambere, turi pioneers. Dufite ukwizera ku buzima bushya, turacyahagaze. Dufite ukwizera, iyi network